Kanonge ndabaramutse ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba turacari igenekerezo rya 17 ukwezi n'ukwindwi umwaka w'ibihumbi 2025 ngende ndamutse cyane abantu bose dukurikirana aho bari hose yaba bari ngaha mu Burundi abari muri Kenya, Zambia, Tanzania, Afrique du Sud, Congo n'ahandi henshi tutibagiye no mu Rwanda bumve yuko tubaramukiye cyane tubaha n'ikaze dusimbiye no mugabane wa Burayi, Europe na Asia nabo bumve yuko tubaramukiye cyane tubaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu nkuko bisanzwe umusanguzi muramubona mu kuboko kw'ibubamfu ndazi yuko aba yaduteguriye byinshi kugira ngo tubashe kubayagira cyane ibishasha biba bihari muri région de Grand Lac. Bwana musanguzi kana ngo ndakuramutsa ndaguhe n'ikaze muri BM4+. Urakoze cyane bwana journaliste kuba undamukije ugacunagirwa ko mpa n'ikaze mu by'ukuri niriwe neza ndakomeye reka nci ndamutsa n'abadukurikirana aho bari hose nabo nyine nizere ko bameze neza reka nci ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro tugiye gukora muri rino joro kumbure baze duhurire cyane cyane muri commentaire nico kibanza dusanzwe tuganiramwo n'abasanzwe bakurikirana ibiganiro byacu. Bwana musesanguzi imbere ko twinjira mu kiganiro cacu cuno munsi reka manze nture abadukurikirana bose ino ndirimbo utashuhudia ya Dushime Music. Ko ni indirimbo nziza inatambika by the way. Bwana journaliste utashuhudia ya ni indirimbo maze ko kanya gato cyane gose nayiravye kabisa ndabona ko ari indirimbo nkuko bivuze nishasha iracane shasha ku rubuga rwabo rwa YouTube kandi nkuko kivuze iratambika cyane gose ku bantu mu by'ukuri bakunda indirimbo ndoramana bien sûr umugabo wadifise umudiho unyaruka musimbire ku rubuga rwa Dushime Music Group mwiyumviriza indirimbo utashuhudia kabisa bwana iyi ndirimbo mbabare gati indirimbo utashuhudia ejo tuzoiza ko tuyisigure badukurikirana kuko se bose bakurikira batawuri mu Giswahili tuzobasobanurira indirimbo utashuhudia ico ishatse kuvuga cyane gose ariko kandi bien sûr uze kubikunda ntubishiremo inzigo uze kubaha karinki muri commentaire kumbure abo biza kugora kuja ku rubuga rwa YouTube baca bakurikira muri commentaire ya mbere bace bironkera indirimbo utashuhudia cyane gose bwana musesanguzi n'abari turi kumwe mu groupe nibiza kubagora ndaza kugerageza ndabahera ingi kugira ngo baze gusangira umunezero natwe ndazi yuko nanje nkoshikira mu kumuhana nta yindi ndirimbo ndakuvuza oya jewe niyo ndimbi gumivuga mu modoka cyane gose kandi muhira niyo ndimbo za gushika mvuga ndayiplaying icuro sawa woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka hasigaye amahitamo yawe. Bwana musesanguzi murano makuru yacu no mugoroba dufite byinshi tugomba kuyagira abadukurikirana cyane kubijanye n'ama operation yari yabaye kare turababwira uko imeze ariko twabwababwire ivyashoboye kononikarira uraza gusimbira muri mudaka utubwire ivyashoboye kononikarira yaba basirikare canke abene igihugu ndetse n'ibintu bisanzwe biri ngaho ndetse tuzaza kuyaga kubijanye n'amasezerano y'amahoro ibiganiro biriko birabera iDOHA hasigaye amasaha make cyane kugira ngo babitere ku mukono unatubwire icatumye zino nyeshamba za M23 ziguma muri Qatar kugira ngo amasezerano abanza here karibu kandi kuri mikro. Yes bona journaliste nizere ko ikiganiro cacu kitaza kuba kinini kuko bisa nkaho byinshi tumaze kubishikiriza abakunzi ba BM4+ ariko kandi rero ku bintu biriko birabera hano ku rubuga rw'intambara muri Kongo muri iyi minsi novuga basa n'abari mu biganiro by'Idoha Qatar ni ishure
rya gisirikare FDNB iriko irigisha inyeshamba za RDF na M23 sibyo sinzi ko gatahuye ari abantu badashobora gutahura FDNB reka nagatange neza ingabo za leta y'u Burundi bwana Musesangozi ndagusavye uzurashira mu kirundi uje FDNB nk'umoma yebereye icenda ntashobora gutahura yes vuga ko ari ingabo z'u Burundi ingabo za leta y'u Burundi intagoheka abaseruka rukambye bariko baratanga isomo rya gisirikare ku nyeshamba za RDF ingabo za leta y'u Rwanda kuko ugiye kuraba ibintu biriko birabira hajya ku mirongo y'urugamba bisize ubwenge nakayobera bahinga asinzi ko bona journaliste wowe urashobora kwasista intambara y'abantu ubona ko batanganya ingufu na gato sivyo urumva babona abantu batanganya ingufu bariko baragwana ujya afise tuguvuduke ari hanukira ngakubita ikofe bagaca barisamba baca bifatira hejuru kandi usanga ugwama ari gwinshi aduze ugwamo yaduze umugere bakawusaba bagasunurira hirya nivyo rero biriko birabera hano cyane muri territoire ya Kabare na Karehe hafi y'igisagara ca Bukavu inyeshamba za M23 zikomeje kugaba ibitero kandi zihanukiriye kugira ngo zirabe yuko zishobora gupusa cyangwa kwegeza inyuma abawazarendo na FDNB mu bibanza basanzwe barimwo mugabo bagaca babasamira hejuru ahubwo naho baba bari bakahabakura so ibi rero ibi nivyo nje akwerekana neza ingene byagenze hano muri Mudaka bona journaliste ntaravuga ingene byashoboye kugenda ibitangaza makuru bitandukanye bikomeza kuvuga yuko biriko bibona imodoka za gisirikare za RDF zinyeshamba za leta y'u Rwanda ziriko zitwara bamwe bakomerekeye ku rugamba hamwe n'abapfuye ziberekeza muri Kavumu kugira ngo bace bakugwa Kavumu batwarwa mu gihugu cy'u Rwanda bamwe gushingurwa abandi kuvugwa kuko bakomeretse gravement so ibi rero nabyise isomo kubera iki inyeshamba za M23 na RDF bariko barihanukira kabisa bihanukira kugira ngo barabe yuko bokwegeza inyuma abawazarendo kandi bakazana ibigwanisho biremereye bakazana n'abasirikare baza ko bakomeye mugabo ibyo bariko barakora byose bikaba imfagusa nkuko twabivuze mu kiganiro twashikije mu masaha yaheze twerekanye yuko M23 na RDF bagavye ibitero ku birindiro by'abawazarendo mugabo baburijwe mu meshi twakoze iganira imigwano ikiba nikaba bwashobore kumenya ibyononekaye mugabo twari twerekanye yuko izinyeshamba zasubijwe inyuma bari bakizikurikirana hamwe n'ahandi so rero bona journaliste mu migwano yabaye kuva ku munsi wejo ni uyu munsi amakuru dufise n'amakuru atangazwa wanashaka na societe civile yahariya muri Kongo ndetse n'abene gihugu bavuga yuko inyeshamba za M23 zatakaje ingabo ziri hagati ya 56 na 80 niyo makuru atangazwa n'abari hajya hafi yaruko habera imigwano ngo nayo inkomere zozo izakomeye bimwe twovuga bikomeye cyane bari hagati ya 35 na 50 urumva bona journaliste yuko ico ni gitigiri gikomeye cyane gose mu gihe aba FRDC bobo bicaye akaguru bashize ku kandi bavuga yuko bo badashobora kwiyanduranya mu gihe bazi yuko intambara ishobora guhera kanyisase biciye mu nzira y'amahoro so hariho rero bona journaliste abandi bafashwe mpiri abandi bafashwe mpiri binyeshamba za M23 aho bivuga yuko kuva ku munsi wejo mu Rwanda baye ku munsi wejo n'uyu munsi bari hagati ya 15 na 25 ibi rero bona journaliste nivyo bimaze gutangazwa n'ibitangaza makuru bimwe bitandukanye ndetse na societe civile ya hariya ikaba imaze kwemeza ivyo bitigiri so ibi rero
nsubira inyuma gato kuri iyi bira imaze kugaragara nta naho ngo baravuga ko FDN bica nk'abazarendo batakaje ibi ntabwo biravugwa kabisa nta n'igitangazamakuru na kimwe ndabyumvamwo na bya bindi byo hakujya Kanyaru byacecetse kabisa hari ahubwo bora journaliste hari inkuru naravye kare bya bitangazamakuru bya bindi wanashaka byaje ku mirongo y'urugamba bikerekana ingene intambara iri kiragenda byatuka amakamera n'ibiki ubu iby'intambara ya Kongo ntubagore bariko bigisha abanyarwanda n'ababa bakurikirana ingene bashobora kurangura amabanga yabubatse bo ntibyari bibi mugabo nuko batanguye urugamba ntibari ko bashaka urubanda ngo ruhere ifa rero ko baza barerekana bereka ababakurikirana yuko etat d'avancement y'igikorwa batanguye urugamba ingene rumeze mugabo magingo aya ntibanagicisha mu kanwa cyangwa ku mbuga zabo iby'imigwano mu mitwe y'ababakurikirana ngira ngo baramaze kubaformata bereka yuko intambara yaheze mu gihe intambara ikirese intambara ikiri intambara so reka sindondogote uko byari byifashe ku murongo y'urugamba kuva ku munsi w'ejo gushika magingo aya ariko muri territoire ya Kabare gusa nivyo nari mpejeje kubashikiriza bwana musisanguzi hari ikintu uvuze yuko abawazarendo ingabo z'u Burundi bariko baragwana mu gihe FARDC bageretse akaguru ku kandi mbega abantu ntibashobora kubifata nk'ubugambanyi bwana journaliste ntabwo twovuga ko bashobora kwifata nk'ubugambanyi ahubwo n'ubugambanyi buriya Cirombo yabarungitse kugira ngo baze kugumya ibirindiro no kugira ngo bashobore kwirukana zino nyeshamba mu bisagara zimaze kwigaruriramo sivyo ariko turiko turabona bagomba gukora nk'ivyabi ababibanjirije bo muri FARDC bakoze kuko nabo bakubwira yuko intambara atari yabo niko bavuga nabo ubu aba nabo bakubwira yuko intambara ishobora guhera akanya n'akanya biciye mu nzira y'ibiganiro ntibyari bibi abantu twese twifuza ko intambara ihera mbere biciye mu nzira y'ibiganiro abene gihugu bakareka gupfa bazira ubusa warashaka n'izi ngabo zikareka kuguma zirapfa mugabo nimba izi nyeshamba za RDF na M23 batageretse akaguru ku kandi ngo barindire resolution ivuye mu biganiro ni kubera iki FARDC yoyo irindira resolution ivuye mu biganiro bakagomba kwifata nk'uko umwansi wabo ariko arifata kubera yuko ashobora kureka kurasa bajya aba FARDC akica bene gihugu aba FARDC bagomba guhagararira novuga umutekano w'abene gihugu bagomba kwerekana itandukaniro ryabo n'ijya ababibanjirije kuko ntabwo turumva yuko leta ya Kinshasa yoba yarababujije kurasa ariko bwana musisanguzi mu gisirikare ko bimeze bogisare kigwana komande nyamba atamuntu ariko arabakomanda ababwete turakeneye kuja ku mafro ntibashobora kuyadukiza bisigura yuko ari umuntu aratete ariko aratuma ivyo bintu biri none bwana journaliste tugaruke gato ngaha turafise amakuru kandi twerashikije n'abadukurikirana yuko aba officier bose bari muri Goma je dis bien bose sans exception aucune barafashwe bari mu mvuto kubera ko basa n'abagambaniye igihugu baranse kugwana havuyemwo gusa babiri niyo makuru dufise bose bagize iki ubu barafunzwe bose none aba bo baje ni iki cemeza yuko iyo komande Mateo baronka none Cirombo yarahinduye chef d'état major ubu yarahinduye hashira uwundi uwo twafata nk'umugambanyi ubu mbere nawe nari mu mvuto none tuvuge no umushasha hari yuko basi ivyo Cirombo atamenya ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba bwana journaliste ahangaha ntabwo twateba cyane ntabwo twateba kimwe cyo gihari nuko
twese turemeranya ko FRDC ari ya Kabila ibi turabyemeranya Chirombo ko yarahinduye chef d'état major ntabwo yahinduye ture komanda ndavuga abakomanda regionaux ntiyabahinduye bose so bivuze ngo rero kumbure ushobora gusanga bonyine bakiriya confusion hagati yabo kugira ngo baronke ingene bagira beshapa kuja kuri no rugamba ivyo byose ni ibintu bishoboka kima gusa cyo twemeranya nuko igisirikare ni komandema ibitabo by'imanya kabisa ushobora gusanga rero kumbure biriko birapfira hejuru ibyo byose birashoboka ariko kandi reka tubirindire iritarenga nta uritera ingata kumbure kujya yoba yarakosoye vya mbere nkamwe n'ubyo bigomba kuba bibi arashobora kubikosora nabyo cyane gose bwana musisanguzi tubandanye makuru yacu tuyabandaniza mu biganiro biriko birabera iDOHA hasigaye amasaha make cyane kugira ngo batore amakaramu bashire ku mukono bwana musisanguzi ku munsi w'ejo yagiye ibijanye n'amasezerano ndetse unatubwira ku bijanye intumwa za M23 zoba zaragumijwe hari iDOHA kugira ngo bikunde basinye amasezerano urashobora kutubwira bimwe mu vyatumye bafatirwa kugira ngo bikunde bazove basinya amasezerano muri rusange yes bwana journaliste ikintu kimwe no menyesha badukurikirana nuko uyu mwanya turimwo leta y'u Rwanda imeze nk'umugore ibise birembeje agomba kubyara niko imeze no kuvuga aguma ari agite nta maragamo na leta y'u Rwanda niko bimeze magingo aya kuri bo barabona yuko swat barashize fin regime yabo barayishize ku musozo cyane gose amatwari yabo barabona yuko agiye ku musozo rero bakomeza guta wakuba hapa na hapa kugira barabe ingene bashobora kweshapa iki gikombe kiri imbere yabo niko bimeze so rero ibiganiro vy'Idoha haravuzwe yuko hatanzwe amasaha 48 mugabo tuze twibutsanya bimwe n'ibindi bwana journaliste leta y'u Rwanda ntabwo ariyo yitumye muri Kongo kurondera bwa butare babatiza bakabwita FDLR sivyo siyo yitumye leta y'u Rwanda kubiri kaje kurondera FDLR muri Kongo tuvuze FDLR mwumve ko tuvuze bujya butare bwo muri Kongo siyo yitumye bajya bayitumye nabo nyene barashobora kwihindukiza nibo batanze ajya amasaha 48 bajya batumye leta y'u Rwanda kurondera bwa butare bwitwa FDLR muri Kongo nibo batanze ajya amasaha so kuba bo kwihindukiza ngo ajya amasaha ngo turayahinduye tuje mu birimwe dusubiremwo bimwe n'ibindi ibi ntaco bagitangaje kuko urumva ajya amasaha bayatanze kumbere kuko barushe babonye ko FRDC cyangwa se leta ya Kongo yabateze impande zose nabo nyine bavuze bati ari umutego twese twawuguyemwo nta kundi ntitwoguma muri ibi reka basi tuyasinya ayo masezerano turaba handi dushobora kuzobeshapira peut-être rero amakuru dufise aremeza yuko intumwa ya leta y'u Rwanda yigumuye wanashaka iragaragaza n'umwifato utari mwiza wo gusuzugura bamwe n'abandi bari mu biganiro kuko wanashaka n'intumwa za leta n'umwe za Amerika ikindi naco cyatumye kuba uyu intumwa y'u Rwanda yarigume mu biganiro ni naco cyatumye intumwa za zanyishamba za M23 baca bazaka impapuro z'inzira passport babegizija yuko bazodisubizwa ari uko amasezerano ahejeje gusinywa so rero bona journaliste amasaha 28 yamaze guhera yatanzwe nako murajye 48 28 yamaze guhera hasigaye ayandi makeya ari kurusha uko abivuze mugabo jewe ibintu byazijyanye ibintu birimo zijyanye shamba RDF ndavyemera ndabibonye binama nabivuze je nditoma ku ma decision ya RDF kabisa ndavyemera ndabibonye ariko ukuri kw'ibihari nuko aba intumwa
za M23 zaratswe amapasiporo. Ego. Ukundi kuri nuko hatanzwe amasaha 48. Yego. Ukundi kuri guhari nuko intumwa za leta y'u Rwanda zarigumuye zerekana yuko zidashigikiye ama clause amaze gufatwa muri bijya biganiro bimaze iminsi bibera iDOHA muri Qatar. Hinge gato hari ikindi kintu ngomba amenyesha abadukurikirana nuko izi nyeshamba za M23 zari zasavye yuko zohabwa imyaka 8 kugira ngo zishobore kuba zogumya bijya birindiro, ariko ahanyene niho binasigira n'ubwenge kubu bavuga ngo mwamwe botsindwa ijya ntambara ngo badashobora kuba abanomade bakaba bariko barasaba imyaka 8 ese boyihabwa inyuma yayo byoca bigenda gute? boca basaba kuba abanomade. Ibi ni ibintu bwana journaliste biracanga abantu kuko narabyivugiye neza ko zino nyeshamba zimeze nk'umwana yahiye mu kwaha, mu byukuri zimeze nk'umwana yahiye mu kwaha ataho afatwa. Reka rero turindire amasaha ahere yatanzwe turabe yuko amasezerano asinywa cyangwa adasinywa, hama tuze kuraba ibizokurikira. Bwana musesanguzi, imbere ko turangiza kino kiganiro cyacu ndashaka tugaruke gato ku nyifato y'intumwa y'igihugu cy'u Rwanda wavuze ko yigumuye mu biganiro bivanye nuko batariko barahuriza ko ibicange biri. Mbega iyo mudahurije ko ibintu solution no kwigumura canke uraja ngaha mukavyumvikana kugira ngo mutorere umuti, ivyo temeye ukabivuga donc ntiwerekane reaction nk'iyo? Bwana journaliste, mu biganiro tumaze iminsi dukora tumaze kwerekana cyane aba ba RDF abaribo ingene bameze. Ndibuka ko mu kiganiro nako zihijya yejo narerekanye ingene ya RDF irashobora wanashaka no kubwira Amerika yuko yo hirasa cyane gose. Umva n'abantu baremwe banajua voilà. So rero kuba barashuye kwigumura mu biganiro by'Idoha kumbere ko hari ibyo batashimyemo, bwana journaliste ni kimenyetso. Ubundi kwigumura ni kimenyetso cha impolitesse, kutagira indero. Kwigumura imbere y'umwami wa Doha n'ubu Marco Rubio wo muri Amerika si ibintu vyoroshe. Tureke na jena wewe aha dufate duhakaroje nawe nga muri studio sivyo tuvuze ikintu tugihurizeko ntabwo woca wiguma cyangwa je nigumire ngende no. Umva turi mu biganiro deja tugomba kwicara wowe kama marigima yabankomvenka nkemera ivyi wawe cyangwa je nkagwa marigima yiwanje agukonvenka ukemera ivyi wanje. No kuvuga guca nigumura c'est pas la solution. Rero ibi ntabwo bitangaje si ubwa mbere bigumura si n'ubwa kabiri, niwo muco wabo niyo ndero bafise. Kandi ikindi kintu womenya iyo umuntu yigumura mu nzira nk'izi ni sinye y'intege nke yo kwerekana faiblesse, aba ari umuntu w'intege nke kubera yuko umusanzwe yabaye convaincu n'ibyo bamubwiye. Umugabo kubera intege nke ziwe zitamu permeta kuvyakira aca yigumura akagenda. Ibi rero niko bajya abantu niko bameze, tubatunze tubazi tubanye nabo tubazi. So nibaza ko tutebiteba ko cyane bwana journalist. Bwana musesanguzi nyamba takindi urenza ko mbona tworangiza inkuru yacu no munsi wano yuko n'amasaha ageze kure. Ndenda gushimira cyane. Yes, amasaha nko bivuze ageze kure. Reka dusezere abadukurikirana tubashimire cyane kuko n'abantu b'amateka n'abantu b'agaciro kuko ni babandi nyene bona journaliste baturungikira amazi sometimes ni babandi bakora ibishoboka kugira ngo BF dukore turi comfortable. Umva rero kubashimira nako kutabashimira n'ubupagani. Rero turabashimira byimva mutima, Imana ikomeze kubarabagiza ibaturindire mbugwa wa wundi turambane kabisa. Urabona n'ahantu dusigaye dukora bwana musesanguzi biratandukanye cyane n'ubwa mbere. Iyo twavuye se dukomeza gushima cyane abakozi ba Info Plus. Rero ndangize ndabiye bifuriza ijoro ryiza, nizere ko tuzongera guhura ku munsi w'ejo atagihindutse. Bye bye.